nitwa Inès Gateka, amazina abavyeyi banyise, ndi umurundikazi, nkaba mba mu gisagara ca Bujumbura ariko mvuka mu ntara ya Muyinga, ibijanye n'amashure nize ivy'ubuganga, ariko ubu nkora umwuga wo kujisha, nkaba nserukira Runyuzi Fashion, Rufa mu majambo avunaguye, dukora ibintu vyo kujisha, impuzu n'ibindi bintu byose umuntu ashobora kuronka mu runyuzi. Twahisemwo gukoresha urunyuzi kubera urunyuzi burya rutanga ibintu vyinshi. Urunyuzi rurashobora gutanga impuzu, amasakoshi, ibirato, ibitako, ibintu vyinshi. Jewe nahisemwo urunyuzi, ndakunda gukoresha urunyuzi. Sinikorana kubera ko umwuga wo kujisha ari ibintu dukoresha amaboko gushika uyu munsi, birasaba yuko nkorana n'abandi. Ndafise abantu 10 dukorana. Ubuhinga dukoresha mu kujisha, dukoresha crochet, ariko ndategekanya mu minsi iri imbere gushiramwo ibindi bikoresho atari crochet bishobora kutwunganira umwimbu ukaba mwinshi. Nkuko nababwiye ko uyu mwuga wo kujisha dukoresha crochet. Ahantu bitugorera aka kazi n'akazi k'amaboko. Akazi k'amaboko rero umuntu araruha, ntushobora gukora ibintu vyinshi mu mwanya umwe. Ikintu nyamukuru kitugoye uyu munsi ni kwa dukoresha amaboko. Nico novuga ngo kitugora gushika ubu. Nk'intumbero dufise, kuko intumbero dufise niyo kwambika Abarundi ikintu cokogwa kugira ngo umwuga wacu utere imbere, nuko twokoresha amamashini. Uyu mwuga ni impano yanje. Muri Runyuzi Fashion turajisha impuzu z'ubwoko bwose, no kuvuga impuzu z'abantu bakuze, impuzu z'abana, ibirato vy'abakuze, ibirato vy'abana, amasakoshi, inkofero, ikintu cose dushobora kuronka mu Runyuzi turagikora. Abakiriya ba Runyuzi Fashion, abantu benshi badushorera abana, abavyeyi bagurira ibintu vy'abana. Turakora cane impuzu abana babakiriramwo imisi ya mbere bavutse, kubera dukoresha urunyuzi izo mpuzu ziba zisusurutse. Abavyeyi rero barakunda cane kudushorera izo mpuzu. Ivyo dukora birahurumbirwa cane kubera dukoresha ubuhinga abantu batiteze. Ibintu Runyuzi Fashion ikorana ubuhinga abantu bataba biteze kuronka. Barabikunda rero kuko novuga ngo turagira innovation gose. Turavye aho twatanguriye naho tugeze uyu munsi hariho intambwe. Runyuzi Fashion imaze imyaka 2 iri ahagaragara ikora vyemewe n'amategeko. Abantu baratumenye, twarashoboye kuja mu mahiganwa atandukanye. Ihiganwa rya mbere Runyuzi Fashion yatanguye gukora, murazi yuko urugori bambitse Miss Burundi edition 2021. Ishirahamwe entreprise yarahaye akaryo aba artiste bashobore guhinyanyura urugori bambitse Miss Burundi. Twarashoboye kuja muri iryo higanwa. Twaragiye kandi no muri rindi higanwa PNUD yorganije ifatikanije n'ubushikiranganje bw'ubudandaji. Turagira n'amahirwe yo gutorwa mu bantu 10 bahawe ubushimwe ku munsi urumuri rw'amahoro rugendera igisagara ca Bujumbura. Igituma nibaza ko batugomwe kuruta abandi, nababwiye ko Runyuzi Fashion dukoresha urunyuzi. Nkuko muza kubibona, dukoresha ubuhinga tukongera tugakora ibintu abantu bataba biteze mu runyuzi. Ego cyane hari akabijya dukoresha tutosanga ahandi. Mwese murazi yuko
umwuga wo kujisha mu Burundi si bishasha, abantu bamye bajisha kuva kera, abana babigeme bamye bajisha, mugabo wumvise ikintu co kujisha mu Burundi abantu bose bumva ikintu kimwe, bumva ibitambara vyo muri salon gusa, ariko twebwe turasimbiza tugakora impuzu umuntu ashaka kujana mu rubanza, tugakora impuzu zigezweho kandi impuzu zikozwe ku buhinga bwa none. Icifuzo ca Runyuzi Fashion nuko habaho ihinguriro rikomeye ry'Uburundi rikora impuzu rifise marque yitwa Rufa. Dushaka kwambika Uburundi impuzu zikozwe na benebwo. Akajambo nobwira abariko baradukurikirana nuko umurundi wese ariko aratwumva hari yo kwihatira cane gukunda ibihinguwe n'abarundi, tugahurumbira cane ibintu bihinguwe na twebwe nyene, nitwabikunda niho n'abanyamahanga nabo bazobikunda bakabihurumbira, twabanje kubikunda twebwe, gutyo hazoboneka kunguko kuko birashobora kutwinjiriza gose amafaranga y'agaciro. Uwo kenyera Runyuzi Fashion yodusanga aho dusanzwe dukorera Avenue de l'Amitié numero 17, ni Galerie yitwa K&G hafatanye na SOCABU. Ku buhinga nabwo ngurukana bumenyi bashobora kuturaba kuri Facebook ni Runyuzi Fashion, Instagram Runyuzi Fashion, Twitter Runyuzi Fashion. Numero mushobora kuturonkako mwohamagara 79 amajana 824 amajana 441 79 824 441.